Mu nama yakoranije imvukira z'intara ya Rumonge zisanzwe zirangura imirimo yazo mu gisagara ca Bujumbura, kuno w'Imana igenekerezo rya 16 Nzero umwaka wa 2022, buramatari w'intara ya Rumonge Consolate Nitunga yamenyesheje icatumye hatunganywa iyo nama kuri izo mvukira na igira uruhara rwazo ari ntayegahezwa mu iterambere ry'iyo ntara. Yari inama y'imvukira imvukira z'intara ya Rumonge bakorera Bujumbura. Rero twari kugira ngo ubwa mbere na mbere kugira isuzuma ry'ibikorwa by'iterambere turimwo, nk'uko mubizi twese turi ku kivi, ni kugira ngo imvukira ziba hirya no hino tuzishikire, hanyuma tuzibwire ibyo tugezemwo, hanyuma tunazibwire mbere naho tugeze, kugira ngo babandanye nabo baterera mu bikorwa by'iterambere tuba turimwo mu ntara nk'uko twabibashikirije bakanavyemera. Rero twari kugira ngo nabo bamenye ko uruhara rwabo ari ntayegayezwa mu kubandanya bashigikira imigambi y'iterambere turimwo. Nitunga akaba yaboneyeho n'akaryo ko kumenyesha imigambi mikuru iyo ntara yashize imbere muri uyu mwaka, atibagiwe inyubakwa y'ibiro by'intara ya Rumonge biriko birubakwa. Imigambi mikuru iriko irarangurwa mu ntara ni myinshi, ariko uno munsi twari kugira ngo ndabamenyeshe ko hariho ibiro by'intara turiko turubaka, murabizi aho bigeze, twari kubamenyesha rero aho bigeze n'igisabwa kugira ngo ivyo biro by'intara mu kwezi kwa gatandatu twifuza yuko byoba birangiye. Rero mwabonye yuko habaye gushira hamwe ivyiyumviro kugira ngo amafaranga akenewe bwa mbere na mbere mu gice ca mbere co gusozera aba yabonetse. Ayo nayo nk'uko mubizi ni miliyoni 58 niyo turiko turakoranya hano, turakoranya kugira ngo izo dufashe gusakara no kuyugara gusa. Kubijanye n'igisata c'indero, buramatari akaba yateye akamo izo mvukira gufasha muri ibi na biriya mu ntumbero yo guteza imbere indero y'urwaruka rw'iyo ntara. Mu bijanye n'indero nivyo twavuganye, akamo twabateye bwa mbere na mbere no kubandanya bagira igisata c'indero icabo ata n'umwe avuyemwo, kubera ko twasanze igisata c'indero mu ntara yacu ya Rumonge murabizi cari inyuma, ariko tubandanya tubabwira yuko igisata c'indero mu ngorane gifise zose ariko babifata mu minwe, ari guterera mu byo babuze. Murabizi hariho intebe usanga zibuze, hariho ibitabo mfashanyigisho usanga bibuze, n'ibindi no kubifata mu minwe, harimwo mbere n'ico bita mu gifaransa encadrement yaba nabariya bakorera muri ico gisata c'indero. Mumenya ko muri iyo nama kabaye n'akaryo ko kwipfurizanya umwaka mushasha bidaciye mu minsi mikuru, ariko biciye mu guhana intumbero bazokorerako mu mwaka wose.